n'abarongozi bari ku muhezagiro w'Imana n'umugisha w'Imana bidasanzwe bigiye kurukira ku barundi bose. Abarundi bose muhamagare kubasengera, kubahezagira, bahezagire kuko hari byinshi Imana igiye kubacishako. Ibyo jewe ntaronse bitaciye kuri jewe, Imana igiye kurusa kuri bo igwije inshuro gatatu. Kuko bagiye basengewe amakandi batowe barasengewe. Reka mwumve ijambo ry'urufatiro y'uno munsi rero. Ijambo ry'urufatiro ni igitabo ca kabiri byo ku Ngoma, igice ca 6 kuva ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 17. Mukozi w'Imana dusomere. Muje mwumva igituma twaje dufise indinganizo y'ano masengesho. Ca dusozera bijanye n'isengesho. Isengesho rya Salomo. Isengesho rya Salomo. Salomo araheza ahagarara imbere y'igicaniro c'Uhoraho. Murabona turi imbere y'igicaniro, turaba iby'abandi, twe turabye iwacu. Kandi mu gihe c'uburongozi ubwo twari twitoreye no twatabiye kubaka igicaniro hajya. Hari cyatumye kiya gicaniro c'ubaka. Cyavukiye mu ngingo twapfunditse itareke 10 ukwezi kwa 3 mwaka 2018 mu nama ya komite nkuru y'umugambwe twakoze no hapfunditse kubaka igicaniro. Abakika bwari intambwe 5 z'ukuboko uciriye mu nkokora. Ntaco bandanya. Ubwaguke bwaco bwari intambwe 5 nyene. Uburebure bw'igihagararo bwari intambwe 3. Yari yagishinze mu rugo hagati. Mu rugo hagati hanyene, hani mu rugo. Hani hagati. Niho yari ahagaze. Nuko araheza afukana imbere y'ikoraniro ryose ry'Abisirayeli. Niko tuzobigenza. Agaranzura amaboko ayatumbereje mu ijuru. Aravuga ati: Uhoraho Mana y'Abisirayeli, Mana y'Abarundi, nta mana ihwanye nawe mu ijuru canke mu isi. tuyikomere bashe Mana yacu. Amen. Ni wowe wamushitse amasezerano. Ni wewe wamushitse amasezerano. Ukagirira imbabazi abasavyi bawe bagendera imbere yawe bitonze n'imitima yabo yose. Gira imbabazi abasavyi bawe. Iyo tudasaba Imana ngo twemere tuyiyegurire. Iyo tuzi tuba tugeze. Ni azaburi yatubwira wa mukozi w'Imana 124 ngo yawe hora atari mu ruhande rwacu, ngo nabe ariko abarundi bavuga baba baratuyongobeje. Kandi washikije ibyo wasezeraniye data umusavyi wawe Dawidi. Kandi washikije ibyo wasezeraniye data. Uruko burya nta bintu byinshi dufise twebwe tutahawe n'Imana n'abavyeyi. Barabyumva? Nta kintu na kimwe dufise tutahawe n'Imana n'abavyeyi. Twakomotseko, twavutseko. Kandi nta kimwe turi tutagizwe n'Imana n'abavyeyi twakomotseko, batuvyaye. Nta na kimwe dufise. Kuko nta n'isezerano ariko gutavutse. Reka da. Hari amasezerano dushikamwo yatangure kuri basokuru kera tukayurukiramo twebwe no munsi. Kuko Imana yasezeranye. Mbere ibyo wavugishije akanwa kawe. Mbere ibyo wavugishije akanwa kawe. Ubishikishije ukuboko kwawe. Twari turi ngaha ari mu kwezi kwa mbere. Ibyo twarose mu ijambo ry'Imana, Imana bishikije n'ikiganza cayo. Byongera amaji. Nuko biri uwo munsi. Nuko biri uyu munsi tariki 28 ukwezi kwa 5 mwaka wa 2020.
rero uhoraho mana y'abarundi, aha, komeza ibyo wasezeraniye data umusavyi wawe Dawidi. komeza rero ibyo twari dushitseko, Imana ibikomeza. Tuyongera amashi. Twaje gusaba kwikomeza ibyo yarayikoze, ngora bikora akabikomeza, abirema akabikomeza. Twaje gusaba ngo ikomeze ibyo yarayidukoreye, nk'uko wamubariye ko atazobura uwo guhora ku nganji ya Isirayeli imbere yawe. yohoho tukomere amashimana yacu. Mwe wifata ibyoroshe, mbega mwe ko mwandeze mukandora rimwe kabiri gatatu, iyo nza gusozera agashata ubundi atatu uryo nakwenda bagiriye neza. Tukomere amashimana yacu. Dusozere neza, hatogwa kandi wo mugambi wacu. Yo ni uno mugisha n'umuhezagiro w'Imana. Haje ndanezerewe cyane ko naje nabisengeye. Abana biwe nibagenda bitonda mu ngeso zabo, mudoce mubande mugenda mwitonda, bakagendera mu byagezwe byawe nk'uko nawe yagendera imbere yawe. None rero uhoraho mana y'Abisirayeli, ijambo ryawe wabariye umusavyi wawe Dawidi urishitse. Amen. Ego urishitse. Amasengesho n'ikigwanisho gikomeye cyane rutura, ata mwana w'umuntu ashobora kwitambika imbere isengesho. Ubwa mbere hari amasengesho nkoramutima ku Mana. Aya masengesho turimo uno munsi n'amasengesho nkoramutima ku Mana. Kubera iki? Kuko atunganijwe n'umurongozi. Ukuru w'igihugu akoze biratandukanye. Ubu birakomeye n'amasengesho akozwe n'umukuru w'igihugu ariko arasozera n'uwundi ariko araza, ni dubure. Ntibigeze bibaho mu Burundi, mu mateka y'u Burundi. Ana masengesho nkoramutima ku Mana. Kandi tuyakoreye, ntabwo tuyakoze turi mu cyumba canke muri saro, tuyakoze ku mugaragaro, ku musozi w'amasezerano. Izuba riva mw'ikoraniro, ngaya masengesho akora ku mutima w'Imana nkajya Salomo yagize. Ubugira kabiri, hari amasengesho nkoramutima ku Mana iyo atunganirijwe ku musozi w'amasezerano. Burya ugiye dukorana no muri Isirayeli, hariho imisozi y'amasezerano bayagezeko, basenze Imana aca yumva direct mu bunyene yashoboka kwishura. Hari imisozi bita Siyoni, ito za Karumeli, Yerusalemu. No nga mu Burundi hari imisozi uyishitseko amasezerano, imisozi y'amasezerano ukozeho amasengesho akozwe n'umurongozi bihanga.
n'amasengesho akora ku mutima w'Imana. Kuko abaje kuvugutira amasezerano, ubu naguye amasezerano. Ubugira gatatu, amasezerano nkora mutima ku Mana nayatunganijwe imbere y'igicaniro. Imbere y'igicaniro bisigura iki? Ni imbere y'Imana. Twatubaka igicaniro hajya, tuyatunganije imbere y'igicaniro. Hamwe twasabira ko Imana yoduha umurongozo zotuje imbere, niho twagarutse imbere y'igicaniro n'amasengesho cyangwa nkora mutima imbere y'Imana. Nka kujya Sarume bwinjije. Ugira kane, amasengesho nkora mutima ku Mana n'amasengesho atunganije n'indongozi mu gukenguruka ivy'Imana yakoze. Madashize ku kidodo byose byari ku mazi, nibyo cyangwa sibyo? Turi kumwe. Ngwiyo uhora adateramiye igisagara ngo bateramira gute? Bateramira ubusa. Dushozwa vyose n'uduhiki inkomezi hora Imana ushora vyose. Hajya n'umuntu ajye twarabutoye tudasavye Imana ngo imukomeze. Ndababwire, gutora ni kimwe, gukomezwa n'ikindi kintu. Turahamagara kumusengera, duhere ngaha nyene kumusengera, gushima ko yamuduhaye. Muga kumusengera ko Imana imukomeze, imuhamagara meza, imuha ubwenge, imuha ukerebutsi, imuhe ku ububasha n'ubushobozi. Gutora ni kimwe, gushobozwa no gukomezwa n'ikindi kintu. Nico tuba twaje muri ano masengesho iyi minsi 3. Mwumve neza ko twaje gushima ivy'Imana dukoreye, tuba turasenga. Muga musenge muri minsi 3 musaba Imana yuko dukomereza abarongozi tubaraye dutoye na cyane cyane mukuru w'igihugu. Ntimuzoce muja ngabwira ukanguse ngo mwarashiririye, murashirira. Nivyo mwarashiririye. Mugabo hageze gushobozwa, dushobozwa n'Imana. Ntabwo ari amajwi yanyu azomushoboza. Hoya, samajwi ajya mwaharuye azomushoboza. Azoshobozwa n'Imana bashobora vyose. Muze mubaza abandi ku byagenze. 61, 65, 93. Na Jesse norohewe 2005, 2010, 2015. Oh, 2015 hari mu mufaya. Mu muriro. Mugo Imana ikangwa n'umuriro w'abantu. Umuriro w'Imana watso w'abantu tuzima. Dukomera bashimana yacu. W'abantu tuzima. Imiriro y'abantu mwabonye kijya gihe yazimye ubunye ingane gute? Aha turi ku musozi w'amasezerano. Tugiranije ziya za Israeli zareye. Aha ni nka Karumeli hano. Ni nka Beteli. Ni misozi iriko amateka Imana agiye akora bidasanzwe. Hamwe ta jambo ryijana, ijambo ryurutse ku musozi w'amasezerano nirigendera ubusa, rishorezwa n'ubasha bw'Imana. Amajambo yose azokuvugirwa gahanye
azoshorezwa n'ubasha bw'Imana inshuro ndwi gusumba yavuye ngaho bwa mbere ko twinjira mu mateka mashasha. Gatanu, amasengesho nkora mutima ku Mana. N'amasengesho atunganijwe indongozi zebe guca bugufi. Indongozi zebe guca bugufi ku musozi w'amasezerano. Ayo masengesho abakora mutima ku Mana. Twaje guca bugufi imbere y'Imana iminsi 3. Gufukama tuzopfukama. Ibyo ni ibintu Imana ibari nezera. Atari mu cyumba kumugaragaro biva. Mwe mwifata ivyoroshe. Mwe murabizi. Mwari muzi neza ko iyo indongozi bwebwe babura amatari ba mustane bashinga amateka mukuru w'igihugu abakemuza amateka ibyo mukuru twemeye gushira gupfukama. Mbe mwari muzi neza ko abandi bantu usanga bajeje gupfukamisha abandi bo ntibapfukame. Muga twebwe tugenda twese uko tuvyumva kubera iki n'umutima uciye bugufi n'umubiri uciye bugufi cyarimwe kindongozi. Mukazabona n'umukuru w'igi wafukamisha amavi hasi muzo bugitondera. Urizonye indongozi yishise uburongozi rikana yavuye ku Mana arinda koza amavi hasi. Uzoe maso. None mwibaze yuko ku isi yose biyatoma tugira ni bande babigira? Ni bande babigira ku isi? Birinze bikorerwa rero ariko umusozi w'amasezerano n'ikindi kintu. Gatandatu, amasengesho nkora mutima ku Mana n'amasengesho atunganijwe n'indongozi ashemagiza ubukuru bw'Imana. Wera amasengesho akora umutima w'Imana. Amasengesho y'indongozi ku musozi w'amasezerano kandi iyo ndongozi ishemagiza ubukuru bw'Imana nikora mutima ku Mana. Turashima Imana dukoreye amatora meza, umutekano, mukaja kurima mukimbura, mugira amakoperative mukarima mukimbura, abandi mukadandaza, abandi ahandi byarakwamye byose dukomera Imana yacu. Ahandi byarakwamye urazi ukora umukozi w'Imana ukavugira ubutumwa bw'Imana ubutumwa ku telefone umva ari amahoro. Nta kintu kinezere nk'umwungere uri kumwe n'abantu bawe mu ngoro y'Imana. Akurazi gusohorwa mu ngoro y'Imana gusa uvuga ubutumwa kuri radio kuri telefone mwumviriza. Ivyo Imana arabiturinze mu Burundi tuvuga ubutumwa azarani. None mushaka bigende gute? Bijya biza byose bavuga bica mu muyaga. None umuyaga w'i Burundi Imana iwutunganije neza nibihite tubikomera amashimana yacu. Nibihite. Nose ndabona ngaho mwebwe
hari n'umwe yambaye agahobera munwa ngaha mwebwe nirakambaye ngaha ukambaye ngaha hari n'umwe yambaye agahobera munwa ngaha hari n'umwe ari ngaha none mubaye iki dukomere abashima nacu n'Imana ibikora ikabirema ikabikomeza yuzuye ububasha n'ubushobozi. Amasengesho ni intwari ikomeye cyane. Imana ikora ibitangaza n'ukwishingira intahe. None mwebwe mvira ko musumbye abanyamerika n'abanyaburaya amasabune n'amazi meza gukaraba. Amazi canke amasabune atamana irimwo byose n'ubusa. Ugira indwi hari amasengesho nkora mutima ku Mana. Iyi ndongozi isaba wikoraniro yuko Imana ikomeza ibyo yashikije. Mwene amasengesho niko ndavuga amasengesho nkora mutima ku Mana n'amasengesho indongozi itunganije mu gusaba mu ikoraniro uko nyene mu gusaba mu ikoraniro kw'Imana ikomeza ivyo yashikije. Kujya Salomo yabivuze ati Mana ko washikije ivyo urasezeraniye nde Dawidi se wiwe. Nanje mvuga nti uno munsi ndashimira Imana yuko Imana ishikije ivyo nasengeye imyaka 2 irenga, yuko nosozera neza hazobona neza turiko turabisikanya n'ubundi muntu mu mahoro n'umunezero ntangere. Narabisengeye Imana irenye bati ati nzobikora. None twaje kubisaba Imana ngo bikomeze imbere yuko bishika mu kwezi k'umunani. Muzuko no mezi ari reka gutogwa ni kimwe, kwimikwa n'ikindi kintu, n'urugendo rukomeye. Birasaba gusaba ngo Imana ikomeze ibyo yarayikoze. Harabwibagira ko abansi baheze, abansi bariho ku isi no mu Burundi bariho. Bibiri na 15 nowe nibavuze yuko ati nawe utowe ntuzorahira. Barabivuze cyo ntacyo bavuze. Nacinyira amasengesho mu kwezi k'umunani 2015 muvyegwa no twakoze amasengesho. None twarahiye cyane twarahiye. Inyishu y'amasengesho, amasengesho y'indongozi isaba Imana kwikomeza ivyo yashikije. Nimuje ngo mutambire kwijanja mwatsinze eka nukubaka tugavye.
kandi kubwa no masengesho bizotuma integuro zose z'umwansi zose zisambuka zose Imana mu ijoro cyabona zose zisambuka. Twaje gusaba Imana ngo ikomeze ivyo araye ishikije. Salomo yashimiye Imana atenda gushima ko ushikije ivyo wasezeraniye ati Dawidi se wiyo ati none rero ko abishikije cyo bikomeza nawe rero. Aberekana ko ukuntu rero yari Salomo avuga ko yashitse mu vy'Imana yari yasezeraniye se wiwe Dawidi yuko ari we azokora iki, azomusubirira. Ati kubishikije yabaje kubishimira Imana ati ibindimwo warabisezeraniye data ko bizoba, none ko ndabishitsemwo urabikomeza kuko abantu baragoye, urabikomeza. Uburongozi abarabakunze acika abanzi, abarabanzi bagacika abakunzi. Bisaba inkomezi z'Imana ibigera ikibigerura. Hari ibyo jewe niteze kuzobona biriko birashitswa Imana yasezeraniye mugabe izoshitswa. Ari umukuru w'igihugu mushasha twatoye ariko araturongora, nzoguma nshima Imana. Birabone mwavyumvise uyu hari ivyo Imana yasezeraniye mugabo nzobishikamwo ndabishikirijwemwo n'uburiko aratwara nkore mu ngata uro twari dutoye. Agiye kutucikira twese umuhora wo gushitswa ko mugisha n'imihezagiro. Umuhora tumusengere rero, tongere kandi tunamushigikire. Hajya biradusaba akigoro kumusengera ijoro murango n'igihugu izoronka amahoro cyangwa umugisha. Amasezerano yose twasezeraniwe biva kuri twebwe, nitwamuhezagira tukamusengera ijoro murango, Imana izomucisha ko bwamuhora byose bidushikire, byose iwacu. Hadahejeje